habwa icubahiro we muremyi udukunda, wewe utwitayeho atakiguzi tuguhaye, reka tuvuge izina ryawe nk'abishimwe. Rero twongeye kuza imbere yawe tubanyabyaha, twongeye kuza imbere yawe kuvuga izina ryawe atacyo turi cyo imbere yawe. Ndakwinginze ngo ubanze utubabarire data mwiza ubukozi, hama umaze kutubabarira data mwiza, reka ndakwereke uno muhungu wawe agiye kongera kuvuga izina ryawe. Ndakwinginze ngo ubanze umugire neza, amajambo agiye kuvuga abe ayaduhindura, ndetse ubwiwe data mwiza nawe umubabarire, kuko ndazi ko imbere yawe ari umunyabyaha. Ariko ndakwinginze ngo ubanze umubabarire, amajambo agiye kuvuga imbere y'ubwoko bwawe abe ayahindura ubugingo bwacu, ndetse ahindure n'umuntu wese ariko aratwumva ari muri ino mpinga, z'impinga zitandukanye ziriko turi muri kino kibuga, kugira ngo nibagaruke ku bicu nazobe bazovuga ko batabyumvise, bazovuga ko babyumvise, izina ryawe ntabwo ishimwe. Reka ndakwereke umwanya rwose tugiye kumara hano. Ndakwinginze ngo ubane natwe, tugire neza, umutekano wanjye ube kuri twebwe, hama data mwiza ibyo ushaka kuba ku bana bawe nabyo bitubako, mu izina ry'Umwami Yesu Kristo, amen. Izina ry'Imana rihabwe icubahiro. Abanezerewe turabukanye, Imana ibahezagire. Kuno mugoroba icigwa cacu tugiye kurarira hamwe kivuga ngo izina riruta ayandi yose. Izina riruta ayandi yose nico cigwa tugiye kurarira hamwe kuri uno mugoroba wacu. Bagenzi, ku isi hariho amazina y'abantu bakomeye cane cane, kandi babaye rurangiranwa ku rugero ruhambaye, kandi baba bantu bose barazwi. Ubabajije abantu bose boca bakubwira. Reka mbanze nabereke uwa mbere. Donald Trump ni perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uno mugabo ari mu bantu bakomeye cyane ku rugero ruhambaye ku isi, kandi arazwi cyane ku rugero ruhambaye. Uyu nawe uramuzi? Uyu yitwa Putine, ni perezida w'igihugu cya Amerika. Bano banyepolitike n'abantu bamenyekana cyane ku rugero ruhambaye, kandi batinyitse, bubashwe ku isi ku rugero ruhambaye, kugeza naho abantu iyo babyaye abana kugira ngo berekane yuko abo bana babo bakomeye, uzohava usanga babitwa izina rya Putine. Abandi bantu kugira ngo berekane yuko bakomeye, uzosanga ku maprofile yabo ya WhatsApp cyangwa ya Facebook, ajya amafoto bashyirako amafoto y'uno mugabo, kubera yuko bamuzi yuko ari umuntu akomeye kandi ahambaye. Abandi bantu amazina yabo ari ba rurangiranwa, n'abantu bakina inkino za komedi. Uno muramuzi? Gasore Babarawe. Uwo wewe uramuzi? Uno abantu baramuzi cyane, hamwe no kumva ngo Gasore yaje aho kwikomine mu Rutegama. Aho nyene mwese mwokwemera mugafata urugendo mukagenda kuraba Gasore, kubera yuko izina ryiwe ni icyamamare, izina ryiwe rirahambaye. Uyu nawe mutima rukomeye. Uyu nawe nyene ni icyamamare, izina ryiwe rirahambaye cyane. Abandi bantu amazina yabo amenyekana yitwa Satubi. Uyu nawe yitwa gute? Uyu yitwa Kidumu. Nawe nyene amazina yabo n'amazina ahambaye, kandi yaramamaye ku rugero ruhambaye. Hari n'abandi yamamaye. Uyu muramuzi yitwa gute? Rihana.
bagenzi bano baririmbyi nabo nyene bari mu bantu amazina yabo yamamaye ku rugero ruhambaye, ariko kandi hari n'abandi amazina yabo yamamaye cyane, abo nabo n'abakinyi. Reka nabereke, uyu muramuzi yitwa gute? Lionel Messi. Abakera bazi Zidane, Zidane hamwe na Ronaldo, aba bari babazi cyane, ariko abubu bakuze wobabaza Messi cyangwa ukababaza Cristiano Ronaldo CR7. Bagenzi, aba bose n'abantu bakomeye kandi amazina yabo naho bari muri Amerika, naho bari Buraya, amazina yabo murayazi mwibereye ngaha. Uyu nawe bamwita gute? Uyu nawe Bellingham, uyu nawe amazina yabo murayazi, bari Buraya ariko amazina yabo murabazi, n'amazina yamenyekanye cyane ku rugero ruhambaye, mbere n'umwana akiri muto aheruka gukwiza imyaka 18 muramuzi yitwa gute? Muramuzi. Amazina y'abakinyi n'amazina ahambaye kandi n'amazina amenyekana cyane ku rugero ruhambaye. Uzokumva ababyeyi basigaye bitwa amazina yabo ngo umwana wanje ngo ni Messi, ugasanga n'akana kakivuka kitwa ngo jewe ni Lamine Yamal. Bagenzi, aba bantu amazina yabo arahambaye kandi yaramenyekanye ku rugero ruhambaye. Ikibabaje, ayo mazina ntabwo yahinduriye ubuzima. Ninde muntu yari arwaye indwara, maze arwaye indwara bakazana gasore agacakira indwara, mwamubonye? Ninde muntu yari ari mu bibazo, yugarijwe n'ibibazo by'ubugingo, maze bakamuzanira ifoto ya Cristiano Ronaldo agacakira, mwamubonye? Bagenzi, ano mazina naho ahambaye, naho abantu bose bayazi, mbere naho ari ibyamamare byamenyekanye cyane, nta muntu n'umwe abayeho ku bw'ano mazina, kandi nta muntu n'umwe ano mazina yigeze ahindura ubuzima bwabo. Uno munsi ngiye kubabwira izina ryahinduye ubuzima bwa benshi, kandi nawe hanura ukugizeye rishobora guhindura ubuzima bwawe. Kandi iryo zina ngiye kubabwira, ni irya Yesu, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Bagenzi, Yesu ubuzima bwiwe bwahinduye isi, kandi nawe bwoshobora guhindura ubuzima bwawe. Hariya Yohana igice kimwe ku mirongo 26 havuga ngo ntihigeze kuboneka umuntu avuga nkawe, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Uno niwe Yesu ngiye kubabwira. Ubuzima bwiwe buratandukanye n'ubw'abandi, imvugo yiwe iratandukanye n'iy'abandi, kandi indabo yiwe iratandukanye n'iy'abandi. Ubuzima bwa Yesu bwahinduye isi yose, abantu bose bagiye baza kuri we, kandi yarabakijije. Ibyiwe byari byaravuzwe ataraza ku isi n'abahanuzi ba kera. Abantu benshi barabaza ngo koko Yesu ni Imana? Iki kibazo abantu benshi barakibaza. Reka turabe ibyemeza ko Yesu ariwe Mesiya yakuzwe mu isezerano rya kera. Isezerano rya kera ryose rivuga ibya Yesu akajambo ku kandi ryarivuze Yesu ataraza kuvukira hano ku isi. Reka turabe ibyemeza ko Yesu ari Mesiya, ko ari Imana. Icyambere, kuvuka kwiwe kw'agatangaza. Bagenzi, ivukwa rya Yesu ryari ryaravuzwe kera cyane, Yesu ataraza kuvukira hano ku isi. Yesaya
igice kimwe ku murongo wa 14 havuga ngo raba inkumi izosabira ibyara umwana w'umuhungu izomwita Imanuweli, izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Kandi byabaye uko nyene byarasohoye hariya mu butumwa bwiza havuga ngo nawe uzumwite Yesu kuko ari we azokiza abantu b'ibyaha byabo. Ibyo byose byabaye bityo umwami Imana yavugiye mu kanwa k'abavugishwa nawe ngo bishike izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Nk'uko Yesaya yari yarabivuze mu gihe cya kera niko byagenze gushitsa aho yabyaye umwana w'umuhungu araheza amwita Yesu. Matayo igice cya mbere ku murongo wa 21 gushikana ku murongo wa 25. Abantu benshi ngaha baca bagira ikibazo gikomeye, kandi icyo kibazo baca bagira gikomeye ni kigiye kwereka. Ikibazo kimwe baca bagira gikomeye ni kingiye kubereka. Bagenzi, bamwe bavuga ko mu isezerano rya kera havuzwe yuko uzovuka yitwa Imanuweli. Bagaca babaza ikibazo kivuga ngo none ko Yesaya yavuze ko izomwita Imanuweli, hama ubutumwa bwiza naho tugaca tubona yuko uwavutse yiswe Yesu. Gute yo kwitwa Imanuweli hama uwavutse nawe agaca yitwa Yesu? Iki kibazo abantu bose bagifise, ngomba kubasobanurira amazina ya Yesu ayariyo. Ubwambere, amazina ya Yesu ayo ariyo niyo ngiye kubasobanurira muri uno mwanya. Amazina ya Yesu bisigura agakiza. Nk'uko twabisomye Bibiliya yavuze ngo nawe uze umwite Yesu kuko ariwe azokiza abantu biwe ibyaha byabo. Yitwa Yesu. Izina Yesu ni izina ryerekana igikorwa Yesu yaragiye gukora, gukiza abantu biwe ibyaha byabo, agaca yitwa agakiza. Izina Imanuweli bisobanura ngo Imana iri kumwe natwe. Iri zina rya Yesu ryerekana igikorwa yakoze gihambaye, igikorwa cyo kwemera kururuka. Yarasanzwe ari Imana. Muzobisoma mu cete Pawulo yanditse cya Filipi igice cya 4 ku murongo wa 5 gushika ku murongo wa 11. Yesu yarasanzwe ari Imana, yemera kururuka aza hano ku isi, aca yitwa Imana iri kumwe n'abantu. Imana iri kumwe natwe kubera yuko yari Imana yururutse ikava mu ijuru ikaza kubana n'abantu. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Izina ryiwe kandi ni Kristo. Kristo bisobanura ngo uwarobanujwe amavuta, cyangwa se Kristo n'ikigiriki, haba mu giheburayo ni Mesiya. Yesu ni igikomangoma. Kristo ni uwarobanujwe amavuta kugira ngo aze aragwe ubwami. Yesu ni igikomangoma, ni Kristo, ni Mesiya, kuko niwe uragwa ubwami bw'Imana. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Reka turabe igihamya cya kabiri cyerekana yuko Yesu Kristo ariwe Mesiya, ariwe Imana. Ibyo Yesu yakoze, ibyo yavuze, ibyamubayeko byose byari byarahanuwe imbere y'imyaka 700 imbere y'uko Yesu aza kuvugira hano ku isi. Ninde muntu mwabonye yakutse ibyiwe byaravuzwe? Mwabonye? Haraho mwigeze mubona abamubonye babanikiye amaboko turabe, abatamubonye babanika amaboko turabe? Imana irahezagire muriko murakurikira. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro.
bagenzi, reka turabe igihamya cya kabiri. Reka turabe igihamya cya kabiri kitwereka yuko Yesu ari we Mesiya, ari umwami yasezeranywe. Aho yavukiye naho nyene hari haravuzwe mu gihe cya kera. Aho yavukiye hajya mu gitabo cya Mika igice cya 5 ku murongo wa 2 havuga ngo, ariko wewe Betelehemu Efurata, nawe uri nkeba mu bihumbi by'Ubuyuda, muri wewe hazobwira muzobasenga mu Bisirayeli. Amamo yiwe yahereye kera hose ibihe n'ibihe. Mika yari yarahanuye arerekana Yesu ahazovukira, kandi niko byagenze. Hajya mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo igice cya 4 ku murongo wa 1 havuga ngo, Yesu amaze kuvukira i Betelehemu mu gihugu cy'Yudaya na Yerusalemu, nk'uko Mika yari yabivuze yuko Yesu umwami Segaba azovukira i Betelehemu, niko byagenze. Yavukiye i Betelehemu nk'uko byari byaravuzwe. Reka turabe igihamya kindi cya gatatu kitwereka Yesu yuko ari we Mesiya, uko yahemukiwe. Nabyo nyine byari byaravuzwe hariya muri Zaburi ya 41 ku murongo w'9 havuga ngo, mbere umukunzi wanjye mpapfe, uwo nizigira ndagaburira, nawe ambanguriye umugere. Bagenzi, nk'uko nyene uwo bagendanye, uwo yagaburiye, uwo yigishije Yuda, uwo bagendanye niwe yamuhemukiye, kandi niwe yamubuze nk'uko byari byarahanuwe mu gihe cya kera. Reka turabe igihamya cya kane kitwemeza yuko Yesu ari Mesiya. Igiciro yagurishijweko niyo ayo mahera yagiye, nabyo byari byarakozwe mu gihe cya kera. Zekariya mu isezerano rya kera yari yarabivuze. Zekariya igice cya 11 ku murongo wa 12 gushika ku murongo wa 13 havuga ngo, nuko bangerera intete 30 z'iki, bangerera intete 30 z'ifeza. Bibiri banavuga ngo, Uhoraho arambarira ati, terera ubundi ako kaminuza k'igiciro banciriye, ndazijana nziterera ubundi mu nzu y'Uhoraho. Bagenzi, uko nyene niko byagenze. Bibiri banavuga ngo, bamugerera intete z'ifeza 30. Zekariya yari yabivuze mu isezerano rya kera, kandi niko byagenze. Yesu bamuguze intete 30 z'ifeza. Buno bamuvomate mu maso, bamukubita ibipfusi, abandi baramubingura. Turi muri Matayo igice cya 16 ku murongo wa 15 hamwe n'uwa 17. Bibiri banavuga ngo, atera izo ntete z'ifeza ahera urusengero, aragenda arimanika. Za ntete z'ifeza nk'uko Zekariya yavuze zagiye mu nzu y'Uhoraho, baja inama, bazigura ubwatsi n'ububumbyi ngo baze bahambe injabuka. Zekariya yerekanye yuko zirya ntete z'ifeza 30 zizoja ku bubumbyi. Niko byagenze. Intete z'ifeza 30 Yesu yaguzwe zagiye ku bubumbyi kuko Yesu nk'uko Zekariya yari yarabivuze. Abantu benshi bakino gihe bavuga ko bazosoma isezerano rishasha, kandi isezerano rya kera ntiribaranga. Muramaze kumva abo bantu babivuga? None bagenzi,
isezerano rya kera ryari ryarabivuze, kandi byose bikaba nk'uko isezerano rya kera ryari ryarabivuze, tukabibona mu isezerano rishasha kandi ryari ryaravuzwe mu isezerano rya kera. Ibyo bica bituma isezerano rya kera rigira agaciro. Satani rero kubera yuko adashaka yuko ibya Yesu bigira agaciro, ahimiriza abantu gukuraho isezerano rya kera. Bagenzi, ibya Yesu byose, ibyiwe byose byaravuzwe gushitsa ku majambo yavugiye ku musaraba. Zaburi ya 22 ku murongo wa mbere, Mana yanje, Mana yanje, niki kikumpebesheje. Bagenzi, ibi nibyo Yesu yavugiye ku musaraba. Matayo 27 ku murongo wa 46, wo ku isaha 9 Yesu asemerera ijwi rirenga ati, Eli Eli lama sabakthani, risobanurwa ngo Mana yanje, Mana yanje, niki kikumpebesheje. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Kuri wewe Yesu ninde? Umufata gute? Imbere yuko turangiza, reka nabereke icyo bene data b'Abisilamu nabo babivuga ko muri Korowani, mu gice cyitwa Al-Imran, igice cya 3, Korowani igice cya 3 ku murongo wa 45 havuga ngo, igihe abamarayika bavuga, O Mariya, ngibi ibyo Imana Allah ivuze, ijambo rivuye kuhoraho, izina ryiwe rizoba Mesiya, Yesu umuhungu wa Mariya. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Na Korowani irabyemeza idakekeranya yuko Yesu ariwe Mesiya, ariwe Mwana, ari umwami w'ubwami bw'Imana yasezeranywe. Yesu niwe Mesiya, yigize umuntu kugira ngo aducungure, adukize. Ntibyari gukunda yuko abuvira, ntibyari gukunda yuko apfa iyo atabanza kwihindura umuntu. Yesu yaremeye kwihindura umuntu kugira ngo adukize. Yemeye guca bugufi, yambara ishusho y'umugurano kugira ngo adukize. Yesu bagenzi, niko ndababwira kuno mugoroba, Yesu niko ndababwira ahumura impumyi. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Niko ndababwira Yesu ahumura impumyi. Niko ndababwira Yesu ahambaye ku rugero ruhambaye. Yesu ahumura impumyi, haba impumyi zihumye mu buryo bwa mpemu n'izo mu buryo bw'umubiri, zose zagiye ziza kuri we kandi yarazikijije. Na muno munsi Yesu aracyahumura impumyi. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Bagenzi, niko ndababwira Yesu azura abapfuye. Bagenzi, niba urwaye ibibazo byose wowe ufise, uje kwa Yesu birakira, kubera yuko n'abaje kuri we barapfuye barakize. Erega hariho n'abapfuye bagenda, kubera yuko ibikorwa byabo bakora ari iby'ubupfu. Hamwe abo bantu boza kuri Yesu yiteguye kubazura. Niwe akiza ibyaha, abemeye kumuhungirako. Izina ry'Imana rihabwa icyubahiro. Ufise Yesu uba ufise byose, udafise Yesu ntacyo uricyo. Kuri uno mugoroba, ni bangahe bifuza Yesu mu buzima bwabo? Bavuga ati, Yesu nari naramwakiriye, ariko ndashaka kongera kumwakira bundi bushasha kugira ngo na n'uno munsi ndamutera agateka. Ni bangahe bavuga ngo sinari bwakire Yesu, nashaka kumwakira, ndifuza gukizwa uno munsi? Abo bantu tugiye kubakorera ubuhamagaro. Bagenzi, Yesu yapfuye ku bwawe nanje, abantu bagaca babimugayira. Hari umuntu uzokumva ariko arakubwira ngo none ngo Imana irapfa. Muraba
numva abantu bavuga uko none Imana irapfa, Imana irasonza, Imana irababara, kugira ngo bamutiture berekane yuko Yesu atari Imana. Bibiliya byose yemeye kubijamo kubera ibyaha wewe nanjye twari twarakoze. Bibiliya ivuga ngo ariko abamwakiye bose yabahaye ububasha bwo gucika abana b'Imana, nibo bizeye izina ryiwe. Yohana igice cya mbere ku murongo wa 12. Abemera kumwakira bakemera kumwizera barakekeranya, abaha ububasha bwo gucika abana b'Imana. Bagenzi, abantu benshi batwawe n'ibikorwa by'iburakimazi kandi babita abakristo nabo nyine barafashwe. Benshi bafatiwe amaboko imugongo n'amafaranga. Amafaranga yarabafashe ku rugero ruhambaye, maze amafaranga arababoha ku rugero ruhambaye. Abandi ibihimbaro by'isi byarabafashe ku rugero ruhambaye. Mbega wewe wafashwe n'iki? Wacatiwe n'iki? Abandi ubwibone n'ukwifuza. Hari abantu bibona ukabona bagenda batikorako, babitwa batikorako, bagenda bagize uko ntibikorako, baribona ku rugero ruhambaye. Ugasanga umukobwa muri kino gisagara avuga ngo abahungu bose barankunda, kumbe impamvu bamukunda nuko ari wa wundi uwuje wese ari twende. Nta gufuri yaguze ngo yugare, haruguruye uwuje wese arinjira. Ntabwo baramukunda kubera yuko abapfa kwinjira aho babonye hose barinjira. Bagenzi, ubwibone, kutitaho iby'Imana, abantu bandi b'indaba mu gihe tuba turiko turakora umuhamagaro tukabara abantu yuko Yesu yifuza kubakiza, ugasanga umuntu aba yigira ntibindaba ibyo bintu n'ibindaba. Abandi nabo batwarwa n'ibigezweho, umuntu agatwarwa n'ibigezweho. Abandi nabo umubiri n'ingeso mbi, abagabo barenga ibigo, abagore barenga ibigo, abana batubaha ababyeyi, abantu bananiranye mu kibano, abandi batukana, n'abandi bagenda bivotavota mw'ibarabara. Abo bose bagenda kumubagiramo n'amajambo. Igihe kimwe narigeze gusanga imvura yaguye, sanga umuntu w'umugabo, kandi uwo mugabo yari yaborewe aryamye mu bijagazi mu mazi, maze ariko aridoga. Wa mugore ugurana kwereka, kandi aryamye mu bijagazi. Bagenzi, ikibanza cyose wowe urimo, uko Satani yoba yaragufashe kose, hari n'abandi bakora ibintu ntibyunguka. Yadandaza agahomba, ibintu byose akoze nta kintu na kimwe cyunguka. Satani yaramuboshe ku rugero ruhambaye. Abandi bungarijwe n'amagwara, umwana aragwara, uwundi nawe yakira, uwundi nawe agaca agwara. Abakobwa nabo baguze abagabo, abasore baguze abagore. Izo zose ni ingorane, kandi wo kuzigukiza ni Yesu wenyine, niwe zina riruta ayandi yose. Abandi nabo ntibumvira ababyeyi, ababyeyi baravuga ntibumva. Abandi nabo ntibumvira abagabo babo, abagabo nabo babaye ibisizi no ku bagabo, ku bagore babo. Bagenzi, abandi nabo n'abantu bikakisha. Yesu yavuze hariya muri Yohana igice cya 12 ku murongo wa 26 ngo naje mu isi n'umucyo, kugira ngo nizera wese ntaza kuba mwiza. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Yesu yaje mu isi ari umucyo, yifuza kukumurikira. None rero uno munsi ni umunsi wo kwemererwamo. None rero uno munsi ni umunsi wo gukirizwamo. Yesu aguteza ibiganza, yifuza kukwakira. Icyo usabwa ni guhaguruka ugatera intambwe ukaza hano imbere ubwo tugiye gusenga. Nawe isengesho tugiye
senga nturihombe. Ubwo tugiye gusenga nawe uve ngaha ubohowe uregurutse kandi imitwaro yawe uyikoreje Yesu. Tugiye gukora isengesho ridasanzwe. Yesu aguteze ibiganza akaguhamagara, haguruka uze hano imbere. Tugiye kuririmba, sabe mwese muhagarare. Tugiye kuririmba kandi indirimbo tugiye kuririmba ni ya 23. Dusabe mwese muhagarare. Umuntu wese avuga ngo ndafise umutwaro w'icaha, nanjye ndifuza guhinduka. Umuntu avuga ngo mu buzima bwanjye ndafise umutwaro muzima, biraburanijwe n'ibyago bugingo, amatwara, ibibazo byo mu rugo hamwe n'ibindi bibazo atera intambwe hanyuma dusangire isengesho. Mwami Yesu wamutumira turongeye kugushimira data mwiza, wewe izina ryawe tumaze kumenya ko rirengeye ayandi mazina yose yo mu isi. Izina ryawe ni ryubahwe. None twisanze nta rindi zina twokwitirirwa, twisanze kandi nta rindi zina twohitamo uretse wewe Yesu Kristo. Nico gituma data mwiza turi muri kino kibanza, nico gituma kandi tuvuga izina ryawe rihabwa icyubahiro. None rero kubw'ijambo ryawe habonetse abahungu n'abakobwa, habonetse abagabo n'abagore bumvise ko nabo ubwabo atarindi zina bakwiye gushyira hejuru mu mitima yabo uretse wewe. Nico gituma data mwiza bateye intambwe ibaganisha muri kino kibanza. None rero ibirenze kuri ibyo bakaba bamaze kukwiyegurira nubere gucyubahiro. None rero data mwiza abo bantu ndabasabye umugisha kugira ngo ubahezagire data mwiza uzobukoze, ubakirire ibimeze nk'imitwaro data mwiza kugira ngo bihindure ibiyaya, kandi data mwiza ubaho umugisha mu maja no mu maza no mu byo bakora ko byose uzobukoze. Ariko ikirenze kuri ibyo nuko nobasabira ko mpwemu wawe yera yibana nabo, abandi y'imigisha bahera muri iyi si tukazohurira no mu ijuru nubere gucyubahiro. Cyo gituma ayo majambo avugiye ngatotakara, ahubwo yohinduka imbuto imera, maze noneho igwa mu ivu ryiza kugira ngo izoboneke ko ivyamwa igihe uzobuje gusarura uzobukoze. Komeza kubana rero n'abandi batabonetse muri kino kibanza ariko aho bari bashobora kumva aya majwi, ndakwinginza nabo ubahezagire kandi ubahe imigisha yawe, kandi mu byo bifuza data mwiza bihwanye n'ubugombe bwawe ubabere inyishu. Ariko kandi aya majambo nabo ubwo yabashitseko ubahe kwiyumvirako, kuyarimbura, maze data mwiza bayazirikane, noneho nabo bafata ingingo nk'iy'abandi bafashe, yuko mu mazina yose yitwa abanyacubahiro, yitwa y'ivyamamare, yitwa amazina ya rurangiranwa ko atazina rikwiye kwemerwa cyangwa se kwitirirwa uretse iryawe Yesu Kristo. None rero twese hamwe uduhere umugisha wawe muri rusangi, n'izina rya Yesu Kristo. Amen.